Bakunzi bacu, bakunzi ba Bienfo, ndabaramukije mwese amahoro y'Imana akomeze kubana na buri mumwe wese agwira abana muri natwe muri kino kiganiro ngenda muha ikaze kugira ngo dushobore kuba twoyaga bimwe n'ibindi ko biravugirwa hano iwacu na cyane cyane hano iwacu canke mu karere kagize bino bingo bingana hajya musanzwe. vuga mu karere k'ibiyaga binini. Ibiyaga bigari kabisa, bigari binini. Ibigari ni binini. Apana ibigari binini. Ibiyaga binini. Aho mu Kinyarwanda bavuga ngo ibiyaga bigari. C'est ça, ibiyaga bigari. Reka rero nawe ngenda kwikaze rero musanguzi. Kugira ngo dushaka twoyaga ariko nakira kandi cyane by'umwihariko abantu bumva kino kirimi canke rino rurimi rwacu w'ikirundi ndavuga abanyarwanda bahakurya ndetse n'abandi bagiye batandukanye mvuga cyane cyane ku barundi bari hanze y'igihugu ndetse n'abatari abarundi bashaka kutwumva ndabaha ikaze n'abandi rero bashobora kuba batatwumva mugabo bakagerageza kutwumva iyo two turavuga mwese ndabaha ikaze rero guhwihwisha mu kirundi guhwihwisha neza cyane. Reka rero ndabaha ikaze kugira ngo dushobore ko twoyaga bimwe n'ibindi ariko nituraramukanye musanguzi karibu cyane. Merci beaucoup MC Benita. Amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Nawe musanguzi. Ndizera ko wagize umunsi mwiza. Ndashima Imana. Ariko kandi n'abakunzi ba Bienfo ndizera ko nabo bagize ibihe byiza ndetse n'imiryango yabo. Nous sommes dimanche. Nizere ko benshi bagiye mu makanisa bagiye kuramya bamaze kuvayo, baba n'abagiye mu masaha y'ikigoroba nabo nizera ko bamaze kuvayo kuko twamaze kwinjira mu ijoro, twamaze gutangura ijoro. Ubwo rero turabaramukije, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Reka profitiye umwanya mu by'ukuri kugira ngo ndanabipfurize ko mwozogira indwi nziza y'ibikorwa. Ndanabipfurize ko hariho komantere nderangije ndaza kwisanga mu nyuma. Ndabipfurize yuko aho bukera mwozogira indwi nziza y'ibikorwa, mwozohura cyangwa se mwozobona ikiganza c'Imana. Ubwo rero ni muziro tuyage hiriho havugwa byinshi cyane gose neza cyane, usibye ko twabonye ko tutobikubira hamwe umwanya ikiganiro cyo dutwara umwanya munini cyane gose. Ariyo mpamvu twahisemo ko tuza gukoresha umwanya muto mugabo abafise ico bashaka kunganira canke ikibazo, abafise ico bagomba kubaza, abafise n'ico bagomba guterera. Twatanze umurongo wa telefone mu magroup WhatsApp yacu. Abatari mu magroup WhatsApp yacu nabo reka tubabwire iyo nimero. Ni 65 Sante mvuye mu Kirundi. Mvuga mu Gifaransa nta. Okay, ni 65 97 83 52. 97 83 52 mu Kirundi ni 65 97 83 52. Très bien, merci. Ikinyarwanda niho ntabizi gusa. Ikinyarwanda ariko ntabwo gitanye cyane. So ubwo rero ubuza kugira intererano arashobora twakura neza cyane, tuza kumuha umurongo wa telefone tuvuge en general ibyaranze indwi ndetse no kubyiriwe biravugangwa cyane hano mu karere k'ibiyaga binini neza cyane. Ariko tutibagiye ko hariho n'abantu badakunda kuvugira ku telefone. Commentaire n'ubundi turazisoma, ufite ikibazo ni muri commentaire. Ngirwa ko nisura uyu mu Africa Providence ngo murabe ngo mukomeye cyane, courage. Ese Beni umerewe neza, uri kugenda woroherwa, guma Yesu arakuzi cyane. Amina. Murakoze cyane, ndimwo koroherwa kandi ibintu biko biza neza. Ndashimira n'Imana cyane, ndashimira n'abantu mwansengeye. Imana ibahezagire. Amina. Nuko rero musesanguzi ndibaza byose bababwiye. Sinzi ko umaze kubona abantu bamaze kuba intwari bagashika muri commentaire byihuse. Ni benshi. Santiago dusanzwe dufise umugenzo wo kubavuga mu mazina neza cyane. Abo imbere yo gutangura ikiganiro ababa bari ku murongo turavuga amazina hama tukagira. Sinzi ko wo kwanzika. Yes. Ni benshi cyane kabisa. Ndanabashimiye no munsi kabisa ndabona yavuze. Yes. Tugomba guharanira amahoro
mu gihugu cacu neza cyane. Ubwo rero abantu twamaze gushika muri commentaire ubwo muri ba Gideon nkuko nyine Cyubahiro yabivuze. Ndabona rero Gordien yamaze kwashika, Desire yashitse, bizashira Ndayishimiye yashitse, Adeline ndarihonyoye ararihonyera ijambo kabisa. Abarutwa nawe yashitse, Boniface Africa Visionary yashitse, David yamaze kuhagira, Mediatrice Fares Banda, ndabona Ferdinand, Prosper, Vincent, ni benshi kabisa, ni benshi niyo mpamvu twaje tubabwira gute ubwa mbere abantu bakeneye gutanga ivyumviro badukwakura kuri WhatsApp ntabwo twakira per simple WhatsApp kugira ngo twakire ab'ingeri zose abo batari mu Burundi. Voilà. Hari umuntu wasabye nimero za Lumikash ya channel ya BF. Harimo nimero ya BF muri commentaire, ubwo ngira ngo aca yibona ico agomba kuyikoza aca kigirwa ko ni nimero iri kuri WhatsApp, iri no kuri Lumikash, byose no. Merci beaucoup rero Musesanguzi, reka ndagushimire cyane ukuntu twakiriye bano bakunzi bacu bagomba bana natwe kino kiganiro. Ubwo reka nanjye ndagufashe kubakira, mugubwe neza, mufata gatebe mwicare kugira ngo dushobore kwa twoganira duhuza. Ibikeneye mwabyumvise rero, ariko ikeneye nyamukuru ko musangiza abandi bino biganiro nibagire partage neza cyane, nabo bazibiyumvira ibiganiro cyangwa bazibumvira amakuru agezweho muri rusange. Rero Musesanguzi, uyu munsi nifuza ko tuyaga kuri eta y'intambara muri rusange nko abantu bamaze kubibona kuri ekra. Ndifuza ko tuyaga donc ndabivuga muri rusange. Twarabonye FARDC yatanguje urugamba, yatanguje intambara muri Minembwe muri iyi minsi ya vuba. Muri iyi minsi ya vuba yatanguje urugamba muri Minembwe, ndetse na Bukavu ndetse na Rubaye. Bukavu? No, plutôt Kavumu. Sorry, amazina ya muri Kongarasa cyane. Arakunda kunyeshapa. Imaze gutanguza rero intambara hano muri buno bice ndakubwiye, tuza kubona isa n'ibiheze n'ibivuyemo. Donc ihagaritse izo ntambara atanguje. Bivuga ko yivuna abayite, donc abaje kuyivyonga gusa ikabegeza inyuma. None ibi tuvyite gute? Nta kizihishije inyuma, kwabaye kubura inguvu, kwabaye kubura ndabivuze sinzigena bivuga. Ibi ndio nshaka tuyaga ko tumenye eske habaye iki kugira ngo bashobore kuba bo hagarika zino ntambara batangwe, ko harabaye akantu k'agacerere muri n'ubuce mbere umwanya sinzi novyita kandi mu mwanya umwe. Nifuza ko ari tuza kuyaga ko rero muri kino kiganiro. Ubwo n'abafise icyo baterera rero bamaze kumva ko tuyage ko, ariko imbere yuko tukinonosora kino ino deba yacu cyangwa se no point, nifuza ko duhera kuri ano makuru y'umuntu ndamwitwa umuntu ko yari umuntu deja mugabo yamaze kuba umuhisi, yitwa Ndahiriwe Fred. Sinzi ko menya n'amakuru. Donc yitwa Ndahiriwe Fred, mazina yiwe mugabo kuri X yakoresha yiwe yita ngo ni Ndahiriwe Elion. Bamutuye muri piscine ikiziga ciwe yapfuye. Aha ni muri Missouri, Amerika. Leta Missouri. Leta Missouri. Merci Benita kongera ko ntiza umwanya kugira ngo tuganire kuri bimwe n'ibindi. D'abord duhoze umuryango wa Fred Ndahiriwe wabuze uwabo mu buryo gushika ubu. Bivuga ko amatuhoza akiri karakogwa. Ibi bintu bidutera ubwoba nk'abatangaza amakuru. Leta zimwe za Amerika zatangaje urupfu rwa Fred Ndahiriwe. Ça c'est vrai. Twagomba kumenya kwanza yari umuntu ki. Uyu Fred Ndahiriwe yari umwe mu nshobora no kumwita mu Français, kubera ko yari impirimbanyi kabisa y'amahoro, yaharanira amahoro cyane gose. Yakunze gucisha amaposti yo ku rubuga rwa X yo kugwanya ibikorwa bibi bya President Paul Kagame ndetse na M23. Ubwo mu FDLR. Muri ideologiquement nkuko James Kabarebe yabivuze, bamwita mu FDLR. So rero kubona Fred Ndahiriwe bamutoye kiziga muri piscine ni hariya muri Kansas City, muri
leta ya Misiri nko Benita yabivuze ni ibintu mu by'ukuri bitera urujijo cyane gose mugabo bitera urujijo amatohoza no musatanagoye abitewe nuko aho bamutoye ikiziga bavuze ko hasanzwe hari amakamera de surveillance bo sinzi nimba abashoboye kumugandagura bo bari babizi ivyo vyose bakabanza gukupa amakamera hama bakamugandagura cyangwa bashobora kuba bamuzanye bamugandaguye bakaza gusa kumuterera muri piscine babanje gukupa amakamera ubwo amatohoza azogorana ariko ntabwo twoja gauche droite ngo twibaze mu by'ukuri ngo uyu muntu yagandaguwe nabande dusanzwe tuzi neza imikorere ya FPR ikirere kiriko kiragwana mugano waza kubya byasuye kumera neza nako ndavuga nti murazi yuko hariho abantu benshi bagandaguwe muri buno buryo Fred yagandaguwemo bagiye batogwa ibiziga muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afrika y'Epfo Nairobi mu Rwanda muri Uganda so ico ngiye kuvuga ni giki ngira ngo muribuka yuko na generale yahoze ari muri RDF uyu ari muri Afrika y'Epfo Seki yahoze muri RDF no c'est generale uyu bari kubavuga cyane yuko wanashaka Kainerugaba ari we yipfuza ko yosubirira Kagame ndaza kuvuga izina ryiho ryanyishavye bibavuga ngo afise P5 ko P5 muri Kongo ni Kayumba Nyamwasa baragerageje mentfo nayo kumwica mu buryo nk'ubu aho wanashaka ababiteguye banamusanze muri chambre muri hotel Mercy ndabanye wacu nuca anyimisa Kayumba Nyamwasa kugira ngo bamugandagure muri ujya buryo mugabe Imana Kinga ntabwo ari Kayumba Nyamwasa wenyene ndayibutse ko nuwahoze muri RDF byensiri wundi uwo bita Musonera Jonathan Kagame yaratanze amafaranga asumba bije ya leta kugira ngo baje kumugandagurira mu Bwongereza nawe abagiye kumugandagura baza gufatwa bafatwa bagiye bafatanwa n'igifobya cy'amafaranga uko nukuvuga yabatumye ngo bamupropose ko bamuha ayo mafaranga ahagarika ikorwa byo kugwanya FPR Inkotanyi yanse kuyatora bamugandagure urumva Musonera mvuge heureusement que bafashwe bataramushikira barabakoresha barakora ko amatohoza baraza kuvuga byose ibyaje gutuma ambasade y'u Rwanda mu Bwongereza bayisesa bahindura staff yayo yose kubera ko abari bagiye muri ako kabi kabishe nukuvuga bagiye ambasade bize abenshi baraye muri ambasade harimo n'abakozi ba ambasade bari muri yo diri urumva biza gutuma ambasade yose bahindura abari bayirimo rero kumva ko uyu Fred ndahiriwe bamutoye kiziga muri piscine franchement par même si amatohoza atarahera ngo bavuge ngo yagandaguwe niki canke kiriya jewe sinumva ko twozuyaza twibaza ngo nisanganya ngo yagize muri piscine ngo byamunaniye koga byagize sinoza ngaho ibyo navyemeze kabisa reka twindira amatohoza ntabyo kurundira amatohoza ntacyo mugana reka tinde amatohoza oya biragoye nyine kwemera kwera yuko biba ari ibintu nyine bigoye kumva yuko hari umuntu kuko ari musajayo ni umuntu aba bimenyereye so atari nk'akaruhuko kiwe hari siporo yiwe oya reka Benita reka aha ni mwasanga bangandagurira muri studio muzovuga ngo kari yagiye ku kazi kiwe turabizi reka RDF tuzi nyine bakora bamwe ibiguvu oya je nta biguvunywa ibyo byo ntabyonywa kandi nuzurica amazina y'ibinyobwa by'abandi biguvu ni nziza iremewe n'amategeko ya leta y'igihugu neza cyane kabisa nuko reka tukomereze inkuru yacu musangozi aho ibintu byo guhungisha imiryango kabisa byabaye bibavuga gute byabaye ndazi guhungisha imiryango ngo mugaruke ku by'inkotanyi famille présidentielle y'u Rwanda yasiyo ngarutseko ngo mangaruke kubarongoza ahubwo bo muri twigwaneho batangiye kuza barahungisha imiryango yabo bayikura muri Minembwe bayerekeza muri Goma hari cyo bikanziki
ahubwo cyo duranye kuri president cyo dusubire kuri bo bariko bikangiye en fait reka tube turasaba abariko twakora bari bihanganye gato turaza kubaho umurongo banagirana like kari imbere yego tibutse ko bokora like kugira ngo bikomeze kuryoha cyane neza cyane Beni aya makuru uziko nayumvise ahantu nkagira ngo no gushikuza kumbe nawe wayaronse nayamenye kabisa reka kwanza nkubwire inkuru tutacisha no kuri BF nzi ko abantu benshi bamenye sivyo waruzi ko Sematama amazi imisi afungiwe Igoma Sematama Makenga yaramuhoshe aya makuru we ntayuzi donc nyuma yo gutongana baciye batama gufungana yewe ga yewe ndoye makuru musasangura ayo makuru ntayuzi Sematama amazi imisi afungiwe Igoma ariko abisi byo nje ku develop reka nze kuganira kuri ico kintu uvuze ça c'est vrai naronse amakuru yuko bamwe mu barongozi batwigwaneho bariko barahungisha imiryango yabo bayihungishiriza Igoma ibitangaza makuru bimwe byo byavuze ngo abarongozi batwigwaneho benshi baburi birengero n'imiryango yabo aho batangiye kuja mu byambu bagira bati none koko bo babashimuswe byagenze gute voilà que we wamaze kuronka version originale kandi nanje niyo nari mfise musanzwe ibihe muri Minembwe barimwo biteye ubwoba Beni ariko urazi kubaho uzi ko ufise umuntu akwanka yiteguye kugukorera ikibi umwanya wari wo wose ariko uwo mugenzi wawe ukabona ariko arakwitaho gusumba ako kantu nakiyumvira kubarita kuzinya matohoza voilà uwo mugenzi wawe akaguma azinya matohoza murabana uzi ko umwanya n'umwanya ashobora kugwita ntagomba kukubabarira ivyo kukubabarira ntibirimwo ategerezwa tu kukuvutura mugabo mwahura akakuramutsa mu rukundo rwinshi wagenda akagusezera yakubona inyote bakaguha amazi apana y'amazi wokubwira ko ari mwishana amazi afunze neza umutegurwamwo atacamira ibi ni byo bihe bariko barabamwe muri twigwaneho hajya mu misozi miremire ya Fizi mu bisanzwe mu misozi miremire ya Fizi ibintu bihari nibiki surtout kuri peuple banyamurenge cyane cyane bahurikiye muri twigwaneho abari mu ndongozi bafise ingorane en double uti en double gute bafitanye ikibazo n'ayandi moko yafashe umuheto abicishije muco bise M23 bafitanye ikibazo n'abanyarwanda byitwa ko baje kubaho umusada bari muri RDF abanyene bafitanye ikibazo na FARDC na Wazalendo sivyo sinzi kubitahura aho mbere wanashaka amakuru ariko avuga ko Sultani Makenga na Paul Kagame yuko aribo basavye abo barongozi ko imiryango yabo boyikura muri Minembwe bakayitwara Goma ngo kubera nabo nyine ubwabo bafite ubwoba bw'igishobora kwaduka muri Minembwe muri Minembwe rero igishobora kwaduka abantu benshi gushika batazi nigi bagize ubwoba bw'agacerere FARDC rimwe bajugumijwe n'uburyo Wazalendo ihagazemwo Wazalendo irabafise mu maboko erega barakominika baravugana wowe uko kumbure udafite ama connection y'abari kuri front barakubwira ko bagiye hana kabahura n'abatwigwaneho mugabo ngo ntibarasanye kubera ko atakomandema bafise n'abatwigwaneho barabwira biwabo ati hana ka twasanze Abazalendo mugabo nabo ntibabarashe kubera atakomandema bafise. Question is this wibaza yuko agahengwe FARDC na Wazalendo barimwo kazogumuka gushika ibihe nibihe wapi bo bafise ubwoba ko ubo ivya seserofe ntibibaraba bagumye bakora ibyo bakora barisha Abawazalendo c'est vrai byitwa ko bari muri seserofe ivyo bikorwa bigayitse bakoze nivyo biguma bibazonga nivyo biguma bibagiriza rero batinye yuko umwanya batazi bashobora kuzokwisanga bazingiriwe
bakabafyonda batanguye rero gucomora imiryango y'abamwe n'abandi mu bategetsi batwimareho muri Minembwe babatwara muri Goma. Ibi ni bimwe rero nkunze kuvuga mu bisanzwe iyo bimeze nk'uko umwe wese asamagwiye kabisa. Bari bamaze igihe bariko barundanya abana n'abari barihungiye babakura muri Kenya, babakura Uganda, babakura hani Burundi, babakura mu Rwanda. Hari n'abavuye muri Amerika bahenzwe ngo Minembwe yamaze kuba stable, bagomba gutangura kubaka kapitale ya Kivu. Aho bamwe baje biruka bati tuje gutanganwa tugura amaparsera twubake, ntituzoze kubura amaparsera muri kapitale ya Kivu. Abo bose ubu ntibafise droit ku magara yabo. Ako kantu urakumva? Ntibafise uburenganzira ku magara yabo. Ntibashobora kuva Minembwe ngo baje Bukavu canke baje Goma canke baje ahandi ahantu hariho hose, kuko bitwa abasirikare, bo kwitwa ko bataye urugamba. Aho bofatirwa bose hose bafashwe nabi wabo, ucamva ico bakorera. Mugabo abashefu baronse favor yo guhungisha imiryango yabo. Kubera iki iyo favor batoyiha imiryango yose ishoboka kuba bo kwikura muri Minembwe? Boca basigara bagwanira iki? Hari n'abandi nabonye banditse ngo ngaho ngo babasabye ko ngabene igihugu bose ngo bakura muri Minembwe, ngo amakaba ari bo basigarayo bonyene bapambana bo kwatsa. Ibi bintu ko bikaze musesanga. Ntaco mvuze birakaze mugabo ubundi rugamba rugiye gukomera, rugiye kurangira. Ego niko biri kabisa. Reka tubana inzira n'amakuru yacu mutisanguze, nubwo wambwiye ngo sinzosubira ndagarukana amakuru ya Ritabara ndavuye bwebwe. Ego umbabarire kugira ngo tujure Ritabara. Ego tujure Ritabara, umbabarire hari amakuru naronse avuga yuko Ritabara yaronse abacangero. Sigure yuko urugamba rugikambye. Mbabarira gato. Uwitwa Audace yanditse ngo ivyo mwavuze kare, ingabo barunze ku mupaka bajya n'abaje gucunga Ritabara niyinjira mu Burundi iramutse ikubiswe ntidosubire mu Rwanda. Wibaze kujya bari muri Kongo badashobora kuropera mu Rwanda n'abandi bazokwisuke. Nibo kwishikana kwe sishikana. Ya shetani ntakizwa bene. Shetani nabatizwa. Shetani nabatizwa. Hari umuntu yarimbye akanimba ngo nk'ubona shetani agiye mu rusengero akavuga ati haleluya nawe kitabira amen. Ubu byifata mu gute? Nicyo ari kibazo ari giye usanga aba shetani niba twishuye muri komande. Ariko uyibuke uzirikane hari jambo nyine cyo yavuze ngo yavuze amajambo y'ubwenge menshi byo natoyemo nire ngese ngico duhanga Imana ngigaci bakomantaza umutima hama bakisuka ku Burundi bakaraba ingene Imana bagabura mu maboko y'abarundi. Birakomeye. Reka twandike n'inkuru yacu rero bimeze ngo nyine kibaga yawe ibi bintu bishobora kuba ingoma musesanguzi, bashobora gukomaneza imitima nk'uko wabivuze kandi ugasanga birabaye ikibazo. Umbabarire gato. Hariho ubutumwa umusaza yambwiye ababaye cyane w'umunyarwanda bene. Ababaye cyane w'umunyarwanda n'amateka mu by'ukuri ntarinzi. Yafatiye ku kiganiro twakoze uyu muntu avuze ngo twanse kumuha umwanya agatanga ikiganiro, agatanga intuzenya, agatanga icyumviro. Oya ntiharagera, twabisiguye ko taragera. Twane dukurikirana ikiganiro gatoya hama tutange inyunganizi cyangwa ikibazo twumvise ibyo hari umuntu atariga. Ngira ngo ashaka kugira ku byo dogeje ihangira. Umwanya. Oya.
abikunze cyatuma umwanya nta kibazo kubera ko mbona umenga ari kure cyane ubutumwa bwava bumuremera tutabumutuye nimba reka ndamuvugishije acambwira reka ndaho ubutumwa umutama yambwiye n'umutama nubaha cyane sindanamuzi yaturamukije ati mbega Bosco ngo mwongeye kwirirwaho acavuga amateka yo muri 1858 gushika 1960 urumva avuga iby'agatsiko akagwi ka UNR FPR kahungiye mu Burundi muri 1858 gushika 1961 urumva wo kanduje ivangura ry'amoko abarundi harimwo na Bwejeri yarafatiwe icagano twakora kare sivyo yavuze ngo amagambo Bwejeri yavuze atumye nsubira inyuma ku byabaye mu Rwanda 1959 ngo umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa yategetse ko amatongo yari yarigaruriwe n'abagaragu bakuru 12 b'ibwami bayasaranganya n'abahutu ndetse uwakoze umurimo akawuhemberwa urakumva yongera kandi ngo abo bagaragu bakuru b'ibwami bahagarariwe na Rukeba François na Kayihura Michel babwiye umwami ko ivyo ategetse bidashoboka acavuga kandi ko ntaco bapfana n'abahutu uretse kubabera abaja n'abacakara none na Bwejeri abisubiyemwo yacaneka ngo musesangutse yacansaba bujya butumwa bwa Bwejeri abantu muri ko murakora nimwihangane gato turabaha umwanya wo kugira cyangwa ibyo duhagarike ikiganiro tubahereze umwanya batamva ibyo twiko turabaganiriza okay ndabonye no wari kure avuze ngo turagira tubandangire n'ikiganiro hama neza cyane hajya rero tuganire ku biki tuganire kuri kino ugaruka cyari ritabara nitsinje no mu kiganiro twacire mu tuntu tundi merci beaucoup bene mu byukuri jewe sinankare ditabara umuntu wese bujye bavuga ngo ntanduri vugira ku gasozi ubusa sivyo urinze ngo umuntu ariko arataka abafise impamvu ariko arataka ikibabaje nuko impamvu ditabara bariko barataka impamvu ituma ditabara bataka eske koko ni impamvu ifise ndavuge gute ifatiro cyangwa voilà ni impamvu ifise ifatiro koko ni impamvu yumvikana yotuma abantu bemera kubabaranwa nabo je ne pense pas mu byukuri ntabyo nibaza uzi impamvu nuko ditabara ihurikiyemo abakurikiranwa n'ubutungane bw'u Burundi abenshi baciye aho guca bugufi ngo basabe bishikane kuri leta ubutungane bukuri byabwo bahisemo kuba nka Rusuferi bayovya abandi benshi baronka abo bazorimbukana uragatahura so rero ukwibwira ko baronse abacangero baza kubafasha ngo batere Uburundi ayo makuru na yaronse pe erega barana bamanye bene ahubwo abacangero biyongereye numva arico nokorera bari basanzwe babafise kubera ko ditabara nta hantu na hamwe itandukaniye na M23 nta na hamwe n'amahasa yavukiye mu ngobyi imwe de vrejimo rumva bavuye muri placenta imwe hano umbabare kino kintu ndakibaza uri kradukikirana wese nawe urimo sivyo ubundi nimba ditabara
bagomba kuza kurwanya Uburundi guhindura ubutegetsi mu Burundi kandi twese turazi yuko ritabara ifise bazariyeri mu Rwanda ni naho bamenyerezwa muri Minembwe bagiye gukora iki kuva mu Rwanda uza mu Burundi ubanza guca muri Minembwe ahantu ndashaka umuntu wese ahibaze ko hamaze kugira icambwiye kuva mu Rwanda uza mu Burundi afise guca mu Bugesera ni direct n'abasirikare b'u Rwanda baborewe bataha mu Burundi babuze iyo bataha none ndabeshe kabisa oya ndubeshe kabisa urumva n'abanyarwanda babuze aho barima mu Kirundo baza kurima ku butaka bw'u Burundi n'abakeneye inzahabu bagomeye uruzi bakajabuka ahubwo bashatse kwigira nk'abantu zenye bigize Mose niwe yagize inyanja itukura kutaka inkoni ikirigabura bo bagiye baragomera baca bashaka guca mu musinuze mugabo rero titabara abarundi bazi Uburundi bametriza Uburundi yiciriye muri Minembwe hakwinjira Uburundi direct bagiye guca muri Minembwe ni mumufashe mumbwira ico bagiye gukora muri Minembwe abagiye muri Minembwe byabananiye kuvayo bahezeyo none bacihiye byabankiye ko bava muri Minembwe abapeti bamenyereye ijya misozi yo muri twigwaneho babwiye bati les amis ivyo twaboneye hafi yiwanyu ntabwo tugomba kongera kubibona ahubwo nyenza maramanga ntibaciye ubwenge musisangotse wopfumubesha nkujya kwa leta ukavuga ati bon munisaidie kabisa mnirudishe kwetu Burundi Regis ntiyabeshe ndabizi ariko basi yopfuma bigirisha kugira ntibande guca muri Minembwe basi bariya ntabwo baciye muri Minembwe ngo baje Burundi bari bagiye gutanga ubufasha ntibaciye muri Minembwe ngo baje Burundi mu bisanzwe nakubwiye ko Red Tabara na M23 ni hasa ryavuye muri placenta imwe ni wumve ko bari babasabye ko bagomba kwanza kugwana urugamba rwa Kongo barutsinde bamaze kurutsinda hama bazi kugwana ubwi Burundi mugabo babonye yuko byabananiye babamanitse hejuru mu bushorishori batazi kurira no kwikurayo byanse pe byanse bari bashatse guhinduka izikarata kubera ko babona muri Kongo byanse bagomba basi gutangura mu Burundi Uburundi abari bwo bagira base arrière kumwe byagenda kuri Buyoya muri za 1996-97 gutyo bakuraho president Mobutu urumva bakura president Mobutu Buyoya president w'igihugu cy'u Burundi yaratanze ingabo zija gufasha Kongo buriya bene hari ibintu abantu bafitinisha kandi batanazi bakagomba no kumenya intambara za Kongo sizo uyu munsi urumva kandi intambara za Kongo nta gihe na kimwe nigeze zagwanya abakongomani jamais abanyamahanga zagwana abanyamahanga urabona Buyoya kurungika ingabo muri Kongo ahanini ego yaragiye gutanga umusada kugira ngo Mobutu bamukureho murantunga muri ya gahunda yabo ya Empire Hima yariyo gahunda mugabo kandi yaragiye no kuraba yuko anetraliza CNDD-FDD na Paripeutu FNL bari muri Kongo biri byatumye arungika ingabo muri Kongo Buyoya à l'époque uyu munsi rero Uburundi ntibwagiye kudestabiliza Kongo ahubwo bwagiye gutabara abakongomani muri uko gutabara abakongomani abarundi bashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi barungitswe ku kiraka cyo David gute cyo guhavya abakongomani baca bahura n'umwaku bahuriraho n'abarundi b'umutima kandi basanzwe bametiriza kajya karere ajya amashamba bayazi neza byabankirire ko bava muri Minembwe bahezeyo kandi muri Minembwe bari kumwe n'abafaransa bari kumwe n'abazungu muri Ukraine nabo muri Pologne bari kumwe nabo muri Israel none abo bandi bacangero baronse baje guhindura iki ngira ngo hari cyo baba bazanye do special ni biki baje guhindura kandi babandi bagomba kuza kubasuka so ni wumve Beni
aya makuru nayaronse pe nayaronse yuko bango baronse abacangero sinzi niba baronse abacangero special gusumba bari basanganye kuko abo bafise muri M23 nibo nyene bagomba kubafasha n'urugamba bitwa Red Tabara niba abandi nyene ni inyungu za bya bihugu nyene bariko baraharanira canke musasanguzi uko biravugwa yuko hari abandi baba baje kumwe watubwira yuko uno muhari bifuza kuwuhindukira irindi zina kubera urazi ko kugira utwe M23 arufise kundi witwa donc bave kuri M23 baje muri Red Tabara kugira ngo babandanye kuvuga kandi karere bere nivyo kunda imbwa yaramaze gufatwa amaboko ndakubesha hari umuntu yambwiye ko iyo uvuze ko kantu garatwenga gatonda cyane ngimbwa ngo bisigure ko musasanguzi yakuriye mu caro gose je ndi umunyacaro akabona nyene imbwa bayifite amaboko je sindi umunyamuji kabisa je ndi waruguru kabisa urumva ivyo kibaza ko ngo bo bagomba guhindura izina niki nibigikunda kabisa nibakomeze kotsa uburo kubera ko ico nzi co nuko ibintu Kongo iri kirakora nk'abantu nimumve ngo haratekereje ngo suko niziko zirakora umuti drone ngo ziri mu gacerere cyenda bizi yuko igiye kubyara ishuri ahubwo reka twanze ikiganiro cyacu rero dutangura ikiganiro cyacu bushasha mutsisango niho kigitangura rero twatangura ikiganiro rero mufata gateye mwicari utubwire ukuntu Kongo uri kurayitaka bisigure ko babona uzi impamvu FARDC ihagaritse intambara muri buno buce butatu bagatekereza kabisa nk'uko nyene bari muri self ngo bayivuga intambara bakazihagarika bakabura donc ntibavance ntibava aho bari donc bigumira bari stable baritekanye turakeneye kumenya inyuma ikintu kiri inyuma y'iri hagarikwa ry'intambara batanguje muri Minembwe na Kavumu ndetse na Rubaya. Merci beaucoup. Toni ndabona yanditse commentaire yanditse ngo ariko umusisanguzi niyo u Rwanda rwafasha M23 natwigwaneho wasigura gute ingene Kongo n'u Burundi bose hamwe barenga miliyoni 130 u Rwanda ari miliyoni 14 yatumye mukora repli tactique kugera kavimvira. Toni iyi commentaire yawe ndayivuga ko kora ko wayivuganye urufasoni ndagira icyo ndayivuze ko iki ni kiganiro nakoze ku munsi wejo nyene ejo ngomba ndambare Benita mbere yo kurinjira muri English navuze ko nta kibazo mu bisanzwe FARDC Toni nimba atavyuzi ihabwa amategeko na M23 M23 ni ya President Paul Kagame ushobora kuba utabizi cyangwa ubizi ukigirisha kubera ko les officiers muri FARDC nabahoze arabo kwa Ruhankunda baraba Kabila kandi urazi neza ko Kabila uyu munsi niwe patron M23 niwe afinance M23 Kabila yavuye ku butegetsi yapanze akarere niyo mpamvu commandement abasirikare ba FARDC bazi les officiers nimwe rudende progress ndayibasumbya ndi umusivile nukuri ndakubesha progress ndayibasumbya ndi umusivile bazi repli gusa nta kindi kubera iki babona kuja kurasana na bene wabo bo muri RDF bo muri twigwaneho bo muri M23 bakaboneka ico babira kiza gusumba ari uko batakaza burya buce bakisubira inyuma kuko bazi ko M23 iramutse ifashe igihugu bazoguma bahagaze neza gusumba ahubwo babona ko ico babera kibi ari uko M23 yo banetralize kubera ko amabwa bahora bakorana n'u Rwanda azobagiye guhagarara nuko bimeze Toni kibanza nziganiro cyacu so Benita rero ati twarabonye FARDC itanguza intambara zikomeye cyane muri imisi ya vuba iheze kuri axe ya Minembwe axe ya Rubaya axe ya Kavumu mugabo tubona bashonze nk'ibuji bahagarara akanya gato so kimwe cyo no kubwira ni gikibene intambara mu byukuri ntabwo zigeze zihagarara umwanya na mutoya bitewe n'iki intambara zavuzwe cyane kubera ko FARDC yakiragira ama offensive yararakubita kabisa ahababaza donc n'inyeshamba bikanka ko zigumya kugeza naho bari abamwana ndake bande batangura kuvuga ngo neva tsinze urugamba
kuko barabona deja ko neva yatsinze urugamba bitewe n'ingene abasirikare babo bari kwakubitwa hovyo bari ko batakaza ubuce donc biruka nk'abatlete mugabo nyuma baza kubona haje agacerere Benita nabisubiremo katanguye igihe bagenda i Londres mu biganiro leta zunze ubumwe za Amerika yategetse Kongo yuko abasirikare bayo batagomba kandi kongera kugaba igitero na kimwe ku birindiro vya M23 mugabo ko bagomba kugumya ubuce bafashe bigaruriye ubwo buce bagomba kubugumamo niko byagenze ariko ntibivuze ngo ntabwo bari kubarasana kubera ko turabatangariza Kipupu byagenze uku turabatangariza Kibanja byagenze uku turabatangariza Masisi byagenze uku kandi muri bari kari uyu munsi babavugutiye umuti babamokeje kabisa ba M23 babashishuye mugabo ni mwumve ngo babarasa iyo bo bagavye igitero barabivuna bakanabaherekeza canke bakabatega imitego amambuscade iyo babonye bari kubagira ama déplacement ari dangereux barabatega imitego kugira ngo bagabanure ayo madanje mu marokalite babasanzwe barimo sino aho twigwaneho iri canke M23 iri hafi na Wazalendo bararabana ntibarasana iki ndakizi neza cyane yego none muri Minembwe ntihariyo FARDC ntihariyo Wazalendo mu kiyaca Minembwe bariyo mugabo ntibarasana wanashaka j'ose le dire hariho abari kubamena amabanga ya gisirikare kuri kote ya Wazalendo muri Minembwe baza kubwira umwasatsi y'amara mwebwe tugiye kubakorera kanaka nimutaraba neza urumva ibi byose rero biriko biraba ku itegeko FARDC yahawe na leta zunze ubumwe za Amerika bitewe n'iki bitewe nuko Amerika igomba gukubita u Rwanda ahababaza ku buryo batazovuga ngo barenganijwe ndabikwereke n'est-ce pas que twabonye leta ya Kongo igaragaza impinduka zikomeye cyane ku bijanye na FDLR yarabye do FDLR ku buryo n'abantu batanavyibaza urumva leta ya Kongo yarahagaritse intambara mu bice bitandukanye baguma bagabwa ko ibitero mugabo ivyo byose barabyihanganira hano rero harimo amabanga abiri ahambaye ndanabutse kandi uko leta ya Kongo yanateguye n'ibiganiro bihuza abakongomani batavuga rumwe na leta ibi biganiro byarateguwe aha rero harimo amabanga abiri ahambaye nyene icubahiro basi ndashimiye yaravuze amajambo akomeye abantu batigeze baha agaciro urayazi nayahe inkotanyi turazizi twagwanye kuva kera nta kintu na kimwe zoza zidukangisha gifise kabisa aya majambo araje mu Jescovia n'igihe ekipe yiyo ndavyibuka reka ndakubwira ikintu kimwe ujya umuti kandi mubari ndavuga amazina umuti abari barigize bakagarara mu Burundi abitwa ngo ni intwaro y'abaporona bawuvugutiwe na CNDD-FDD icyatumye Majoro Petero Buyoya yemera gutanga ubutegetsi akabuhereza CNDD-FDD ni kubera umuti yavugutiwe na CNDD-FDD donc rijya jambo nyene cyo yavuze yarivuze ari hagaze ko yifitiye confidence azi neza ko ujya muti no muri Kongo ari wo bagiye kubavugutira nkwereka kantu koroshe Neva yabwiye Tshisekedi kubera iki muguma mugwana intambara z'amatribi kubera ko ubwoko bunaka bwiyumvisha yuko bugomba gusumba ubundi bwoko bwose muri Kongo mu moko arenga amajana ivyo nivyo byari biri no mu Burundi mugabo twebwe twabikenyuye uko amuhimitwe hagarika intambara y'amatribi z'amatribi
ugwane intambara y'ubwigenge bwa Kongo. Donc barondera ubwigenge bwa kabiri. Abarafite ubwigenge se? Constitution ya Kongo yubakiwe abanyamahanga. Yamubwiye ati gwana intambara y'ubwigenge. Ni ukuvuga urondere souveraineté ko abakongomani, ubarondere souveraineté ku buryo umukongomani wese azokwisanga angana n'ubundi atanumwe yoniyumvisha ko yosumba uwundi. Kumwe byagenda mu Burundi. Mwumvise amajambo Bwejeri yavuze. Bijya Bwejeri yavuze ko byari bimeze. Muri ya myaka hamwe haba amajenoside, abahutu bose b'incabwenge baricwa. Ukwicwa kw'abahutu b'incabwenge byari bifise inforo zibiri. Inforo ya mbere kwari kugira ngo ntibaze bashobore guhangura ingoma ya kariya kagwi kabita ko gahagarariye abatutsi mu Burundi, bibwira ko bavukanye imbuto. Deuxièmement, kwari no kugira ngo abavyeyi b'abahutu bazovyara abana ntibaze babashire mu mashuri ngo bagire ubwenge ku gutinya ko bazobica. Niko byari bimeze. Imiryango rero myinshi y'abakera abana babo ntibize. Niyo mpamvu nuba kubwira ngo ari mvugi ibabaje kandi sekeje. Umuvyeyi ozamba abwira umwana ngo sinabareze mugakura ntize. Ngo ivyo uri kurambwira we nibiki. Hari umwana yasavye umubwira ati badutumye amakaye minervare mva mu maso. Nakuze nani? Jewe nize amashuri angahe? Sinabareze mugakura. Iyaranje. Ibi byavuye kuri terrorisme, kuri torture bahuye kubera ubutegetsi bubi bwari mu Burundi. Bijya Bwejeri yavuze niko bimeze. Umuhutu bamufata nk'umuja. Si mu Burundi gusa, no mu Rwanda. Umuhutu bamufata nk'umu esclave, nk'igikoresho, nk'igitungano, mbare nko shiterme. Bamufata nk'imbwa, nk'impene, nk'inyawo. Niko bamufata. Ntibigira bifuza ko yotera imbere. Mugabo ivyo abakongomani bo bariko bagomba guhura navyo ubu, aho ubwoko bumwe buriko bushaka kwiduza gushika hejuru. Nyine cyo yarabwiye Tshisekedi ati uri kuragwana nabi, kandi uko mumeje kugwana uko ntuzopfa utsinze. Gwana intambara y'ubwigenge bw'abakongomani. Revisa constitution mon frère. Intambara icihera. Tshisekedi ahavyuriye dossier ya constitution. Warabonye ingene Kagame abiri yashuka umenyo. Kagame yarabizi yashuka umenyo, abari bamwegereye bo ngira ngo barabonye ko ashobora no ko yarambaye pampers. Yarayihitwako kuko bakubise aho ababara. Bakubise ahantu atibaza ko bashobora no kwiyumvira. Acacika intege. Ndakubwire ko ugwembe gwamoye abaporona mu Burundi. Erega ni nagoroze bamwe mu Rwanda. Bitebe bitewuke rujya gwembe nyene nigo ruzomwa FPR inkotanyi mu Rwanda. Rujya gwamoye abaporona mu Burundi. Ruvuye mu Burundi, rusimbiye muri Kongo. Rindira gato. No mu Rwanda baza gusimbirayo. Uwo rindero Tshisekedi aheze iyi ntambara y'ubwigenge. Nyene icubahiro President Neva aho ahamagariye abo muri opposition ya Tshisekedi yabarabuguriye amaso abereka ingene intambara bariko baragwana nabo nyine batayizi. Urumva bariko bagwana intambara y'ikivunga, bariko bagwana intambara mu by'ukuri badashoboye. Burya bavuye ino atanumwe avugana n'uwundi ati kumbe twari bijuju bigeze hiyo. Twari ko tugwana sinzi ngene kera intambara nk'izo twarazigira. Urumva twaragira izo ntambara ugasanga kuri runaka abandi bako bagwana intambara uwo muhuye ne wakubita intambara sans objectif, intambara idafise intumbero. Burya rero abo muri opposition ya Kongo baje gusanga bariko bagwana iyo ntambara itagira objectif. Nyene cyo arabahurumura amaso
arabereka ati ibyo muri ko murakora byose nibiza guha inguvu umwansi wa Kongo. Ni kandi umwansi wa Kongo ntabwo ari Tshisekedi. Tshisekedi mumushimire kuko yabafashije kubona umwansi wa Kongo. Intambara ariko aragwana niyo kugira ngo mwirukane umwansi wa Kongo, hama mwebwe byo mudahurizako mutangure kunyinyurana hagati yanyu umwansi yamaze kubavako. Abatamati kweli kumbe nuko twari tumeze. Habari ndo hiyo. Bagiye atanu mwavugana n'ubundi bashyize muri Kongo batangura gutamba n'intambo zitandukanye bitewe nuko ivyatuma bahagarara bakavuga rumwe. Ubufaranga Kagame yari yarabemereye nubwo Kabila yabapompamwo n'abazungu basanze yari imitego bariko barabatega, basanze bariko bahabwa indya batazoshobora kwishura, baca bahindura imyumvirire n'ibitekerezo. Tshisekedi rero African Visionary, intambara z'ikivunga natwe niko twazita, intambara zitagira objectif. Nizo naba bo muri opposition ko ngo bagwana, intambara sans objectif. Nibandanirize rero nyene icubahira ababwiye ati ibyo ni muvyihoze, abwiye Tshisekedi iyo ntambara amatribi hagarika nawe sha, iyo ijya izokwiheza yirekere Trump, wewe gwana intambara y'ubwigenge bwa Kongo. Abakongomani bagire umuntu umwe ububake. Mu biganiro twakoze bene ndazi ko sigaranye ideni rimwe mu by'abantu. Yego. Naratanze navuze ko hariho inzira zitatu Kagame agomba kuva muri Kongo. Yego. Naravuze ko hariho plan y'Abanyamerika, ndabona ko hariho plan ya FDLR, hasigaye imwe. Nzoyibabwira vuba cyane. Plan rero ya Amerika niyo yatumye Tshisekedi yiyicarira. Abwira ingabo reka kuzamura ntimusibe kubarasa abaterevyo bisasu ni mworoshe. Burya akabo kamaze kurangira, akabo kamaze guhera, mwebwe nimwigire muri seserufe gusa. Ibi ni navyo rero biriko bituma muri Minembwe batanguye guhungisha imiryango yabo. Ibi nivyo biriko bituma muri we nuko wavuze Minembwe gusa, erega na Rubaye bariko bahungisha imiryango. Goma, Bukavu baheze baja Kampala, Kigali ho hose c'est autre chose. Mu Rwanda c'est autre chose. Ibi murabizi aho batanguye gutumiza ko abakukuruke n'abamineur bitewe nuko bamaze kubona ko ibintu byamaze kubagerana iwandabaga. Ntudutanga rero wumvise ngo bazinze imirizo ngo bari kuyebonye n'ubwabo muri Kongo, ntuze baze ngo bavuye ngo kuneza ngo bavuye ko babisabwe wanukuri oya ngabo biko ko atubwiye yuko nibikura yo bonyine nazo bari intambara igombize yakana. Ibyo nibyo bitazokunda kuko Tshisekedi yarabahindura ikarata. Ubu ntakigwa intambara y'amatribe. Kagame yakomye nduru ngo bari kubagwana intambara ngo z'abatutsi ngo bagize ngo uburenganzira bwabo ngo butubahirijwe. Tshisekedi cyo ragikemuye ariko arondera ingene umunyamurenge azobona ko umufurero ari mene wabo. Nkuko mu Burundi umuhutu n'umututsi dusangira agacupa tukagenderanira tugahana abageni. Nabo rinda Tshisekedi yazintambara y'ubwigenge udosanga byose byikotse neza cyane. Barakoze cyane musesanguzi. Ubwo uratujije uratubwiye amajambo menshi, uratubwiye byinshi tutari tuzi imbere. Ndeka n'umwanya tushobore kuba twotanga kuri bamwe bapfuza gutanga ibyiyumviro ndetse n'ibibazo, ariko imbere yuko dutanga n'umwanya kandi abasore bagire like. Sinzi yuko imizimu yangu ya Kanyari yabaye myinshi je ntaho nabonye cyatumye baganda. Sinzi ico byabaye, nahora nibaza ngo ni imizimu yangu ya Kanyari niba yabateye. Ikiganiro cyaryoshe mbwa ntiwabi mukije arabikore hama dushobore kwa twokwakira umuntu wanyu wa mbere ku murongo wa telefone kugira ngo dushobore tumwake tuko twasoma na commentaire. Okay. Onyanga yavuze ngo musesanguzi none hari ico wigeze kuvuga c'abungere bari mu kazi i Kigali canke bari bavuye barabivuyemwo
canke baracyari gutegura akarere? Ico twarakivuze abari mu Rwanda barabizi cyane bose baramaze kubona impinduka kabisa. Yego. Uyu je yamwishuye Tony ngo uwo Tony arigiza nkana kabisa ko uvuga ngo Tshisekedi Danseti yoba yubatse igisirikare mbega kugira umusoda agere ku ipeti ry'abajenerali abakorneri n'abandi bifata imyaka ingahe ko ari bo batanga komando? So hariho umunywanyi wa mbere ku telefone nibaza ko uwo mwakira. Allo turakwakira cyane kuri mikro za BF. Yego turabasuje aho muri studio za BF menyekana nk'umuzendo mwene muzehe mwomoka mu gihugu cya Babuloni hari abantu bise u Rwanda muranyumva neza? Turakumva cyane kabisa. Turabumva gatanu ku kandi. Yego turashimira ikiganiro cyiza mwakoze kandi ibindi biganiro mukomeza gukora bimeze neza cyane. Murakoze cyane. Nagira ngo ntange icyiyumviro ku bijyanye n'ibyo mwari mumaze kuvugaho. Ni nk'utuntu tubiri ntabwo bitwara iminota igeze kuri 3. Muvuze ku byerekeranye n'uriya Bwejeri wavuze ko abahutu ari bitungwa. Iriya niyo realite iri mu mitwe y'abahimatutsi empire. Ntabwo ari ukuvuga ko ari ibintu byabaye kera no kugeza uyu munsi niko babyumva. Abahutu ntacyo bapfana n'abahimatutsi empire. Ntabwo umuntu yabijyamo cyane ariko uko niko kuri. Haba mu Burundi, haba muri Tanzania, haba muri Kenya, haba muri Congo, abatutsi bahimatutsi empire aho bari bumva ko ari superior, bumva ko ntaho bashobora guhurira n'abantu bita abahutu abaja kabisa. Ikindi nacyo nagira ngo wenda mvugeho mwavuzeho ni ikirebana n'iyi ntambara iri kuba muri Congo. Muvuga ko impamvu Congo igenda buke buke ari uko Amerika yamaze kuvuga iti twebwe iriya ntambara tuzayirangiza. Haro tukaba twibaza tutese ubundi mbere ya byose nyiri intambara ninde yo muri Congo? Ese icyo ashaka ni iki? Ese intambara yitangiye ryari ashaka kugera kuki? Intambara rero ugiye ukuntu yatangiye uretse ko byafata igihe aba nibo ba nyirayo kandi reka turebe mu myaka yo muri za 93 muri za 90 na kangahe na karindwi sinibuka igihe Bill Clinton yazaga mu Rwanda akavuga ngo Meles Zenawi wa Ethiopia wari minisitiri w'intebe hamwe na Kagame wari perezida yaratsaba perezida w'u Rwanda akavuga na Museveni ngo abangaba ni our kind of guys. Our kind of guys ashaka ko aba ni abantu bacu. Iyo ni politiki yerekana ko impamvu bari abantu babo mureba abo bantu yavugaga nibo bagize uyu mushinga w'Himatutsi empire. None umuntu akibaza ati ese politiki y'iki gihugu cya Amerika yavuga ko abo bantu ari kind of guys. None ije gusenya abo bantu mu mushinga bari barabahaye kugira ngo bigarurire kariya karere bakubake munsi y'ubutegetsi bwagutse bw'aba-Anglo-Saxon. Noneho Amerika ije kubisenya ku buryo ije guhagarika uwo mushinga noneho igafata ikindi cyerekezo. Icyo nakibera n'ikibazo mwaza kudusobanurira reka no gutwara umwanya wenda hari abantu benshi. Merci beaucoup. Ahubwo reka nce ngirwa ko ngire commentaire kuri iki kibazo anadushizemwo. Mu byukuri narabivuze mentfone ngo ndabisubiremo. Ntabwo Amerika igomba guhagarika intambara muri Congo ngo nuko ari urukundo ifitiye abakongomani. Amerika kubgayo yari yifuza ko intambara zonabandanya kuko niho ivyungukiramwo cyane gusumba. Mugabo kubera politike bo bakoresha bifuza gukoresha abantu mugabo ntibigaragare ko ari bo babakoresha baza donc bifuza ko ndavuga gute bashira imbere abantu nk'udukingirizo. Iyo uriya muntu amaze kugaragara ko yatumwe na Amerika cyangwa biriya bindi bihugu byose by'abazungu baca bamwerimina niko bameze. Ni nayo politike FPR inkotanyi ikoresha buriya na UPDF niyo bakoresha. Iyo bagukoresheje deal bikagaragara ko wewe donc wowe ntushobore kubika ibanga bikagaragara ko ari bo bagutumye
uwo barakwerimina mu nzira yo gufosa amatohoza. Rero Amerika ubwa mbere yamaze kubona yuko inyungu zayo mu karere zishobora kuba zigiye gutakara bitewe n'uko uzihagarariye ari menace. Ndavuga u Rwanda ruri menace franchement parlant. Même si gwahawe inguvu zitagira uko zingana, nitete l'Amérique iza kuzirasukamwo mabisi u Rwanda ruba rwaramaze kubatombe. U Rwanda ruba rwaramaze kubatombe. Iyo Amerika itaza ngizirasukamwo mabisi bakwegera Tshisekedi mu biganiro bamwibutse bya Seserofe bamushiraho amarimite kuri bimwe n'ibindi, u Rwanda ruba rwaramaze kubatombe. Donc Amerika yabijemwo kugira ngo iramplace President Paul Kagame n'uwundi muntu wabo. Ntibakeneye ko Kagame azoramplacewa agenda ajanye na FPR Inkotanyi. Kandi iki nico gikenewe mu karere, kubera ko Kagame siwe kibazo wenyene, ikibazo ni regime ya FPR Inkotanyi. Rero Amerika gushikubu iracagwana kugira ngo Kagame abari wagenda mugabo FPR Inkotanyi isigare mu karere. Ikibazo umuntu yo kibaza nifuze ko baza kumfasha muri commentaire ni biraza gukunda none ko amahoro aboneka mu karere Kagame akiri kunguma mu Rwanda. Je ne sais pas. Tubanaye na commentaire mu kurindira abandi bantu baza kutwakura. Yes. Ngo iyo umuhutu akoze business bakabona ize gutera imbere bahita bayimwaka cyange bakayimutegeka kubahamo imigabane kandi we agafata mike. Hari ingero nyinshi, rumwe ni University of Kitwe. Ivyo urabona ivyo Gabeni uziko no mu Burundi ariko bimeze. Nari konganira n'abasaza bambwira amateka y'umugambwe Iprona. Waruzi ko Iprona y'umugambwe wari umugambwe w'abahutu n'abahutu bashizeho Iprona. Mugabo nyuma biza kura reka twakire umunywanyi kuri telefone kumbure kugira ngo ibintu bigende neza gusumba. Makire muvugishe. Mwiriwe cyane, turakwakiriye kuri miko za BMF. Turaho turashima Imana. Bafite iminota 3 yo kubaza ikibazo cyangwa gutanga inyunganizi. Ego. Hello? Turakumva cyane. Turakumva duga ku ijambo. Tuza guterera. Uko mbona ko Kongo icyo kwizera Amerika, ngo Amerika ntabwo yaje muri Kongo kubera urukundo ifite abakongomani. Ego nibyo yoba yaje kwaje mu gaciro nayo yose kaminuza, ariko Amerika irimo kubiri. Ego Kongo yerekana ko Kongo ikirahafatishije ariko ntabwo turabye umenga no mu Rwanda n'igi hagati. Namwe kuvuga ati ko Gisegeti yego mahagaze magabo kizira ngo Amerika bari gukira tone kuri tubona neza kabisa. Okay, merci beaucoup ku ntererano yawe. Okay, turashobora kubona n'ama commentaire mu kurindira ko abandi bakura. Ngo mugabo Tshisekedi nawe nikubita gashi akora igisoda kigwanye icya kabiri canke akomeze waza. Mugabo Tshisekedi nuko kumbure baba batabikurikirana ariko yubaka igisirikare neza muri iminsi yo kubaka igisirikare neza kandi mu byukuri ariko aranacekipa ku rugero ruteye n'ubwoba. Yes. Dukomeze na commentaire. Yes, turakomeza. Musesanguzi izi ntambara okay, ni imwe twasoma. Musesanguzi none hari ico wigeze iyo wayisomye. Twasomye ko
ahubwo umusesanguzi biravugwa ko Red Tabara yatose ibikoresho imodoka 9 zuzuye ngo amadrone Kagame yakuye mu Bwongereza. Ayo makuru yoba ariyo ukuri dusanzwe dukunze kugukura iwanyu nzu dutohoreza ayo makuru. Ayo makuru ntacu ndazi ko kabisa mugabo reka tuje kuyakurikirana turabe ko tuje ku masoko tuyakurikirana. Iyo sinzi ko wasomye ngo ziriya nyigisho za bwegeri zahozeho kuva kera mu Rwanda. Nimwe twavuga. Red Tabara yagiriye formation mu Rwanda bikozwe n'agatsiko nuko atamategeko ntanga ikira nuko nuko atamategeko ntanga ikirasa ugwa mbere mu Burundi noca ntanga itegeko ry'ukurasa u Rwanda vyihuse kandi atagisabwe bitinze. African Vision yanditse ngo musesanguzi iyi agenda y'abahima muyigeko gahoro. Iyi ni agenda ndende cyane iva kuri Farao wa 600 ujya yafashwe n'ikiyaga gitukura. Iyi version ntaho narinzi. Version mbere nshasha kumbure tuze kuganira nshuti yanje umbwire unyagire umbwire iyi mbono yawe. Yes, ngo mwiriwe musesanguzi hoba habuze iki Nevo na Tshisekedi birukane imbwebwe za Sarambwe muri Minembwe Burundi. Twabivuze mu kiganiro. Mwene wacagize ngo bwana musesanguzi aba bantu bariko bagira recruitment yo muri Red Tabara tumaze kubamenya iyo turi hano mu mahanga. Tubagenze gute ko jewe tumaze kubamenya tubagenze gute iyo turi hano mu mahanga? Ko jewe banteze abakobwa nukuri numiwe. Ndasubiremo. Umusesanguzi bwana musesanguzi aba bantu bariko bagira recruitment yo muri Red Tabara tumaze kubamenya iyo turi mu mahanga. Tubagenze gute ko jewe banteze abakobwa nukuri numiwe. Uziko nanje ndi mu Burundi maze kumenya amazina ya bamwe bagira recruitment muri Afrika y'Epfo ya Red Tabara. Hari amaze kumenya c'est vrai. So ico kubakora ubwo namwe nti muri abantu bato. Tujase gutanga amarenseignement kugira ngo dushoboye kurokora bene wacu bariko bahendwa ngo baje ngo ntatari. Okay, tubandanye. Turabateye akamo gose turiko turabumviriza muje murashirako itariki tuze turamenya. Burya amakuru naronse aya none canke nayatambutse murakoze. Donc turi muri live tigano cikibiraho nshuti yacu. Igitega ndiko ndabakurikira bandanya mukore turabashigikiye. Merci beaucoup. Yes. Ngo ariko bashinze radio ni question buryo. Bonsoir la famille, Benita Musesanguzi komera mon frère. Musesanguzi turagukunda cyane. Ndashimye ko mutangiye ikiganiro kare abasaza tutaratwagwa n'akavaziko. Ariko Bosco ntugume wikorana umusaza nawe arakeneye ako gakafu. Karibu iyi ntabwo ari kafe. Akana gato bita Walker Juice. Walker Juice karibu cyane. Neza cyane. Ziraboneka kandi ku bwinshi. Ngo Dubai tuko turabakurikirana kandi ndabona inkotanyi turatsinda atankeka.
turazitsinda atanteka. Okay. Ndabaramukije mwiriwe amahoro. Kagame ngo yakomeje na Red Tabara mutubwire ama kontinere ngo yururukiye mu Rwanda yuzuye drone, nivyo sivyo? Ngo yaje aherekejwe n'abacancuro canke nivyo bihuha vyabo? Ama kontinere yurutse mu Rwanda ben nibijye bari bavuga ko Red Tabara yaronse abacancuro. Mugabo iyo ni nkuru tutwagara ko cyane kubera ko biturayironkera ivyemezo. Yes. Mbeko naherutse Wazalendo yigaruriye Kavumu Airport aya masaha ari bandi. Wazalendo ntabwo yigize yigarura Kavumu Airport. Wapi? Ivyo sivyo amakuru siyo. Musesanguzi hari inkuru nasomye Facebook yuko hoba hari ikambi ya Amerika igire ishinge mu Burundi, nivyo? Bo aya makuru akomeje kuvuga ngo cyane yuko bariho base militaire ya Amerika igomba gushigwa hano mu Burundi. Mugabo sinumva ko nugicu ndavuze ko kuri ubu ndacatohoza kabisa. Ndacatohoza ni bihangane nitwaya yaronkera umuco nyawo tuzuka mu kiganiro tuyavugeko. Nuko Ramba Bosco Benita mbe Alida yagiye he? Hama biroroshe kugwanya enemy umusanze muri couvert yiwe atararinda kuza kuviola akarere les amis. Niko bimeze kandi niko biriko birakogwa, niko biriko birakogwa kabisa. Yes. Ya usibye ko bamwe n'abandi bavuga bati Red Tabara turazi yuko iri muri mu Rwanda, why not tutayisanga mu Rwanda? Arara ko bivuga uko. Okay. Mugabo numutego ariko Red Tabara mu Rwanda sirikiragwanira. C'est ça. Babarungitse muri Kongo. Ndasuhuje Benita depuis Gitega turabakunda, ni Bikado le patriote. Okay, merci beaucoup. Ndakuramukije byihariye Benita, nizere ko wakize neza ko uhumeka umwuka mwiza. Shima Imana. Ndashima Imana cyane mugenzi. Mukomere cyane, courage. Ese Beni umere oyinayisomye. Genda bona dusa n'abari ku musozo. Yes, izi commentaires zo hejuru n'abari ko barakura. Yes. Usibye wari yakuye kare sinzi ko twamumura kandi Ben. Sinzi. Kubera ko kumbure atabandi baragira uyu muntu sinzi ko atanze ya nimero waranze gusoma ino commentaire yari Mikashi. Ngo mumpe nimero yomwe muri mwebwe babiri ndabarungikire aya ubwo nimero message araza kugira. No, commentaire ziraheze. Santiago niwe ariko arahamagara sinzi ko wo mwumviriza mu minota. Karibu cyane Santiago. Yego duga kujambo Santiago. Ahantu uri kirere ntabwo kimeze neza. Ahantu uri kirere ntabwo kimeze neza. So ndumva Santiago tutamwumva neza, narekibishe telefone y'ubwo araza kugaruka yagiye ahantu hari network tuba tukiri ku murongo. Yes. Ubwo rero sinzi ko dushaka kumurinda tukamutora canke tukarangiza iganiro kuko na commentaire zaheze. Ubwo abo tutasiyo commentaire batwihanganira. Zabaye nyinshi zaducanze twasomye ziri donc ziri petinga cyane gusumba. Ariko nabonye ko bamwe baturamukije. Mwagize neza. Turabashimiye cyane. Twabonye baduteye intege, mwagize neza, turabashimiye cyane. Burya hari nabo nabonye baduhaye ubutumire. Hari nabo nabonye batuguriye amazi. Mwese kabisa muri abantu bo ku mutima. Imana ikomeze kwitaho ibyanyu, ikomeze kenda bango kubasegura. Yes. Igumi basegura kabisa. Urakaza cyane Msesanguzi. Nanje uyu munsi nimwe ngo ngo je najuti rien kubyo uvuze uko bamaze kubashimira kabisa. Reka genda bifuriza ijoro ryiza n'ibihe byiza. Mukomeze kuba kugira aho mwubahwe naho utamundi bwanyu byo ku munsi w'ejo. Murakoze cyane.